Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abaraye bahitanywe na grenade bahejeje kumenyekana bakaba barenga 7. Akaba ari ibintu babaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bibabaje, kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kugira icyo akora kugira ngo atabare bene Burundi bariko baricwa umunsi ku munsi, bikaboneka neza ko biba byagizwemwo uruhara n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza yerekana ko ibi bitero biriko birakorwa n'abari ngaha mu gihugu c'u Burundi bifatikanije n'abarwanyi bari hanze y'igihugu c'u Burundi, akaba ari nabyo biteye ubwoba kuko abagakwiye kurinda umutekano w'abanyagihugu aribo bariko baragira uruhara rukomeye cane muri biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo abariko barakorana na Red Tabara, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko murazi neza ko muri CNDD-FDD harimwo icyuka kibi cane. Hakaba abadashaka Perezida Evariste Ndayishimiye bamusabye gutanga imihoho, ariko akaba yaranze gutanga imihoho. Akaba ariyo mpamvu bari gukoresha ingufu zose bafise bakoranye n'abarwanya igihugu c'u Burundi kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muraza kubikurikira muri ano makuru, aho muza no kumenya abamaze guhitanwa n'icyo gitero cya grenade cyabaye mu Kamenge mu tubari tubiri, ariko bikaboneka neza ko byose biriko biraba mu ntumbero yo gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba. Turahojeje imiryango y'abasirikare b'u Burundi yaburiwe ababo mu ntambara zo mu ndwi iheze muri Nord Kivu. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba byerekana ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi byerekana ko amakuru atariko arashikira abarundi nk'uko bigomba, kuko abasirikare b'u Burundi batari bake bamaze guhonera muri Kongo, ku buryo ubu ngubu n'abariyo bariko baratakamba ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abareke bagaruke mu gihugu. Natabyemera nabo barashobora gukora ikintu gikomeye cane, harimo no kwifatanya na Red Tabara amaze bakarwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko hari benshi bamaze kwiyunga na Red Tabara kuko banze kugumya bapfira mu ntambara muri Kongo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira abahitanywe na grenade mu Kamenge, amakuru yacu tubanze tuyahere ku nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba irebana n'abasirikare b'u Burundi bariko barahonera muri Kongo, kandi bikaboneka neza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo inyungu zikomeye cane, kuko abatari bake barasemerereye kugira ngo abasirikare b'u Burundi bareke kwishwirwa muri Kongo ataco bariko bararwanira, ariko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yanze kuva kwizima, ahubwo ikimuraje inshinga ari ukugumya asambura igisoda c'u Burundi. Akaba ari nayo mpamvu umutekano wahungabanye ku butaka bw'u Burundi. Amakuru ariko aradushikira aremeza ko abasirikare b'u Burundi batari bake bongeye kugwa mu mirwano yabahuje na M23, abandi bagahera mu mashyamba ya Kongo. Ibiriko birashavuza abasirikare batari bakeya. Abasirikare bari muri Kongo
baturungikiye ubutumwa babaje kandi buteye ubwoba. Ubwo butumwa buragira buti turi kwicwa nk'impene, turi kwicwa nabi cane na M23, turiko turatereranwa nabo turiko turarwanira ba FARDC ndetse n'indi mitwe iriko irabafasha, turiko turajya ku rugamba, M23 yaducanaho umuriro bakahita badusiga bagasigara batwica, none abatari bake bamaze kugwa muri iyo ntambara kandi abatari bake bamaze gupfira ngaha muri Kongo. Mu ndwi iheze gusa Uburundi bwatakaje abasirikare bari hejuru ya 50, ibiteye ubwoba kandi bibabaje, ibyatumye abasirikare batari bake batabakomoka bagahunga urugamba bagahita berekeza mu mitwe yitwaje ibigwanisho harimo na Red Tabara, mu gihe abandi bariko bariyunga kuri M23. Ibi akaba ari ibintu bigiye gusambura burundu igisirikare c'u Burundi, n'ubundi byabonekaga ko ari igisirikare kijegajega kandi byabonekaga ko ari igisirikare kidafashe kubera Perezida Evariste Ndayishimiye yangije ibintu nka byose. Ubu ni ubutumwa bugufiya umusirikare uri muri Kongo w'umurundi yaturungikiye akoresheje itelefoni y'umukongomani, avuga ko irugamba rutoroshe kandi avuga ko ibintu biriko birababaho biteye ubwoba, aho yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atagize icyo akora kugira ngo ahagarike ibiriko biraba ku basoda b'u Burundi, byanze bikunze abasoda b'u Burundi bari bushire kandi byanze bikunze n'abaticwa barajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta y'u Burundi. Ibi akaba ari ibintu byahejejwe kwemezwa n'abatari bake kuko M23 iriko irabica ku bwinshi kandi M23 iriko irakora ibintu bihambaye cane ku butaka bwa Kongo. Murazi ko n'igisirikare ca Kongo cyamaze kunanirwa, benshi bariko barabagemura ibikoresho aho kugira ngo birwanishe barwanya M23, ahubwo bari kubiha M23, ndetse bikaboneka neza ko abasirikare b'u Burundi ari bari gushorwa imbere kuko bo bavuga ko aribo bariye amafaranga menshi cane. Murazi ko nyine umusirikare w'umurundi wese ugiye kurwana muri Kongo wese Perezida Evariste Ndayishimiye amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi. Ayo mafaranga akaba ari menshi cane, akaba yaratumye abasoda ba Kongo bagira ishavu rikomeye cane, bakavuga ko n'ubundi abo bahabwa amafaranga aribo bazajya barwana urwo rugamba. Ibyo bikaba bituma nyine bajya ku rugamba bakabatana urugamba, bigatumwa abasoda b'u Burundi bicwa ku bwinshi. Icyongera kikubabaza abasoda b'u Burundi ni ukubona n'amafaranga bitwa ko bariko baraca atayo babona, ahubwo yose yigira mu mifuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwe gato kabashigikiye. Ibi nyine akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse na Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bari kwicwa ku bwinshi. Hamwe n'abandi bagize ico bavuga ku biriko biraba ku butaka bwa Kongo kandi biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yakoze amakosa akomeye cyane yo gusambura igisirikare c'u Burundi. Amakuru abayo avuga ko ibara ngo yoba ryaraguye ahitwa Rubaya, hoho ngo barakubuye na zambonera kure ntawoba yaragarutse kuvuga ibyo yabonye. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba. Rubaya ngo abasirikare b'u Burundi barashize barishwe ku bwinshi. Gusa ndazi ko bibabaje, ariko nawe uruzoshiramwo gushimira igisirikare c'u Burundi kivuge n'amakuru, kuko ibiriko biravugwa birateye ubwoba. Nubwo bibabaje, igisirikare c'u Burundi nacyo kiri kugerageza kwivuna, ariko biragoye cane kubera ko M23 ifise imbaraga nyinshi cane. Nta n'umwe wagarutse mu basirikare b'u Burundi mu bari bari Rubaya n'imbonerakure zari zihari, zose zarishwe, nta n'umwe wagarutse. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba. Wari uzi ko kuba umusirikare ari kurera inkoho gusa, ni ukuja ku rugamba utabishe barakwica, kandi nizera ko barahiriye gupfira igihugu. Ikibabaje ntago bariko barapfira igihugu, ahubwo bariko barapfira Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ariwe uriko urabaha amafaranga, uriko urabaronkaho amafaranga y'umurengera. Akaba ari nacyo kibashavuje kuko batariko barazira igihugu cabo, ahubwo bariko barazira nyine ibiriko birababaho, bagazira inda nini ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu bisanzwe no guhoza imiryango y'ababuze. Twongere dushimire abasirikare bapfiriye ku rugamba, kuko bariko bakora igikorwa cyo kwitangira inzirakarengane no kurwanya iterabwoba n'ubugizi bwa nabi
bwa M23 ariko namwe murabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yadandaje abasoda bacu muri Kongo naho avuga ko bari kurwanira igihugu mu by'ukuri ntago bari barwanira igihugu ahubwo bariko baricwa ku bwinshi kandi bariko barapfa ku bwinshi cyane kandi ntaco bazira kuko M23 ataco ipfa n'igihugu c'u Burundi. Ico abarundi bagiye gushaka kuri M23 bari kukibona rwose, isomo rya gisirikare bari kuryiga neza. Rubaya, Ngungu, Minova abarokoka ntibazibagirwa icyo bahaboneye. M23 yabakoreye ibintu bikomeye cyane kandi n'ubu iracyabakorera ibindi bitangaje. Mana we zasubiriye kwaduka ayo maraso y'abana bacu asesekera ikindi gihugu azira iki koko? Uyu n'umunyagihugu ubabajwe cyane n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo nawe reka guca intege imiryango y'abasirikare none mu gisoda kufa siyo ngendo yabo, ariko mu by'ukuri naho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye guca bwiyange bikunde azayabazwa kuko naho umusirikare arahirira gupfira igihugu birazwi neza ko igihugu bariko barapfira atari igihugu c'u Burundi ahubwo bariko barapfira akanote ka Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuvuye kuri iyo nkuru aho tuza kuyigaruka ko makuru yacu hanyuma tubazaniye amazina y'abiciwe muri iyo mirwano ndetse n'ibiriko biravugwa n'abasirikare bataye urugamba bakajya kwifatanya n'imiriko yitwaje ibigwanisho. Amakuru yacu tabananirize ku byaraye bibaye Bujumbura aho naho ibara ryaraye riguye mu Kamenge mu tubare tubiri abasitari bake bakicwa ku buryo ubu umubare umaze kumenyekana w'abicwe muri ico gitero c'amagrenade wamaze gushika ku bantu indwi ndetse hakaba n'amakuru avuga ko n'abasigaye batarapfa n'ubundi nabo mu mwanya wari wose bashobora gupfa kubera ukuntu bakomerekejwe bikomeye cyane. Akaba ari ibintu biriko birashavuza abarundi batari bake babona ko iyi leta rwose yamaze kubagaba kandi ko iyi leta itagikorera umwene gihugu muto muto. Kubona abarundi bariko barishwa ni ibintu babaje kandi biteye isoni bikaza byiyongera ku bukene bamazemwo igihe ubukene bwakomeye cyane bumaze iminsi buhanze abarundi batari bake. I Bujumbura mu gihugu c'u Burundi haraye hatewe ibisasu biremereye bigira abo bikomeretsa ndetse abo byakomerekeje ku munsi w'ejo abagera muri ndwi bose bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. I Bujumbura mu gihugu c'u Burundi haraye hatewe ibisasu bigira abo bikomeretsa ndetse abakomeretse nyine bakaba bamaze gucikana abagera muri barindwi bakaba bamaze gucikana, ariko amakuru ava aho akavuga ko byanze bikunze n'abasigaye bari bupfe kuko bamerewe nabi cyane. Ni muri iryo joro ryakeye rishira kuri uyu wa mbere tariki ya 6 ukwezi kwa 5 2024 nibwo ibisasu byo mu bwoko bwa grenade byaraye bitewe mu bice bimwe byo muri Bujumbura izwi nk'umurwa mukuru w'ubukungu bw'iki gihugu c'u Burundi nk'uko iyi nkuru tuyikesha ibitangazamakuru byo muri ico gihugu. Urubuga rwa King Umurundi rukunze gutanga iby'Uburundi rwatangaje ko ahagana isaha 2 z'ijoro ku itariki ya 5 ukwezi kwa 5 2024 ibisasu byaraye bitewe i Bujumbura ko kandi byagize abo bikomeretsa ndetse abakomeretse muri uwo mugoroba abagera mu indwi bose bakaba bamaze gucikana. Muri aya makuru twashize hanze avuga ko ibyo bisasu byatewe neza na neza muri zone Kamenge muri quartier yayo ya Gikiza ku muhanda wa 6. Aya makuru y'urubuga rwa King Murundi agasobanura ko ibyo bisasu byatewe mu tubare tubiri two muri quartier ya Kikiza. Uru rubuga runavuga ko aya makuru ko twayahawe n'abanyagihugu bari bataramiye muri ubwo bubare kandi bamuhamiriza ko abakomerekejwe n'ibyo bisasu bajanywe ku bitaro byaho bamaze gucikana ubu nyine. Aya makuru asoza avuga ko abateye ibyo bisasu bari mu modoka ariko ko batigeze bafatwa cyangwa ngo hamenyekane iyo baje bava. Ibyo bibaye nyuma y'uko mu mezi abiri ashize umutwe wa Red Tabara wagiye wigamba kugaba ibitero mu ntara ya Kayanza ndetse no mu Gatumba. Ibitero mu uwo mutwe w'inyeshamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi wagabye muri ibyo bice byasize bihitanye benshi barimwo n'abasirikare ndetse n'abapolisi nk'uko byavuzwe icyo gihe, kandi amakuru adushikira akavuga ko n'ubundi ibyo bitero biriko biraba n'ubundi biri gukorwa na Red Tabara, akaba ari nayo iherutse guturira isoko ya Ruvumera ndetse akaba ari nayo imaze igihe iturira
amasitasiyo y'imiyagankuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bari mu marira akomeye cane baribaza icyo bacumuye ku Mana, bakavuga ko ariko ikintu cyonyine kibahanze ari ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi budashaka gukorera abenegihugu, ahubwo bugakorera akarwi gato cane. Kubona mu Burundi abanyagihugu bariko baricwa n'abatwaje ibigwanisho mu gihe abasirikare b'u Burundi bariko barahonera muri Kongo ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko byanze bikunze uwo ari wese uriko urabigiramwo uruhare guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze agomba kubibazwa, kuko byanze bikunze abarundi naho batwenga ariko batwenga bababaye kandi baguheza bagutwengera, akaba ariyo mpamvu bari gutegurira akantu gakomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mu kandi kanya turaza tubazaniye amakuru atomoye cyane arabana n'ibyaraye bibaye muri Kongo mu ndwi iheze, aho abasirikare b'u Burundi bishwe ku bwinshi hakabura n'uza kubara inkuru. Ibyo nyine tukaza kubigaruka ko makuru yacu hanyuma, aho tuzaba tubaha amazina y'abamaze kwicwa, bamaze kumenyekana, ndetse n'ababuriwe irengero, ndetse n'abamaze gufatwa mpiri na M23. Byose nyine akaba atahandi mwabikurikira uretse kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube, nta kundi kudushigikira uretse gubyonda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.